n'abantu benshi rero cyuvuga ati kugira nshimire unye yankoreye iciza reka twimarie nibaze yuko ugize rere utofuna nezerewe mu buzima kandi uwo mukobwa nawe nyene nareke kutugorera ubwenge areke kutugorera ubwenge nta muntu akundana n'abantu batatu ngo bose urabakunda. Oh God, you already know. I know, yeah. Le manda. Na wai. Umugabo agira ibimugora nari kwegeye jewe. Nagize ngo ndosama hava kumbe nibaramama. Yo. Zopfuko. Urusi? Ego. No, hataguye kuza imihari yo kubwirana ngo katoto ndogo akasanga toto ndogo na kabiribiri hira mwese umunsi wanje wawutwaye wiwe nawutwaye kubera kongezeho Umumba kagomba kuza n'ubundi. ale yo uzanyica uzanyica yololo jemere yololo wewe jemere utimbe timbirako 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 Umugore wa kabiri kuko wafata nabi ariko amano wa kabiri ndagapiripiri yari yibazangazanya wa kabiri kugira ngo nesa usanga ni piripiri kandi k'ikirundi kikabashara nimbarukutahira nahira mwese ariko umunsi wanje wawutwaye wiwe nawutwaye kubera kongezeho ariko uzanyica jewe yo jemere yololo ego sha jemere utimbe timbirako timbirako nabuja timbirako timbirako natimbireko timbirako this is 94.9 ewe www.blackmedia.com nahuja Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube ni Black Media. Bamaze kuzana ikiganiro good morning mwabyumvise ndi kumwe n'abagenzi banje hano kwatse ibintu bimeze neza mwabantu umuntu ataza kumvira ikiganiro cy'uno munsi ndakubwije ukuri biza kuba bigoye cyane. Ego tukaba dufise n'umushitsi ngahanye Cynthia unabose twatewe iteka n'umu ambassadeur wacu userukira abandi kuwinerekwa yadushikiriye gaze mwiza cyane ako gatwengo umudamu mwiza cyane Cynthia subira uramutse abakunzi b'ikiganiro good morning. Okay, ndabaramukije mwese Vanessa, Ahmela na Bashiriano Indundi. Birakomeye murabyumva rero mu kiganiro good morning no msite umukenyezi biza cyane umukenyezi yamatanga impanuro ku matelefone ku ma message no kuri ntahengesha ndakubwira nukuri merci beaucoup niteka kubana nawe Hano twibwirira abakunzi bose ba Black FM ambassadeur aho bari hose ati namwe mwumve by'ukuri mwumva mushaka gushika mu bwami bwa Black FM muhirabire bikoregwayo murabana igiciro natwe turishimira kubana nawe ngo bifuza gushika mu bwami bwa Black FM turabageherewe cyane rero uno munsi ni lundi le 30 ni kuvuga abatwandikiye mutwihanganire hariyo amasije no mutsi tudashiraho ariko no mutsi tugiye dupime ndavuga ko nibashira ndagushira tugiye turabe kilomita aho urukundo rugera tugiye turabicanisha urukundo ingene urukundo bon ingene abadada surtout abadada ingene bashwazisa aho bakana yuko ari byo bakorewe cyangwa no mutsi murapimwa na bashiringa ndabashira ku munzani nafite bashira ku munzani bati bagireko babarira ayikolana
Good morning guys. Tumaze kuzana ikiganiro good morning. Nuko rero si Jay no munsi imeze guca. Numudamu umukobwa yakundanye n'abantu batatu. Bari bakundana bose ari batatu. Akundana n'umuntu uwa mbere yari umuganga. Wa kabiri uratse ko mwebwe mudacagura abo mukundana nabo mucagura. Si twebwe tudacagura. Mu rukundo rutazi gucagura. Urakoze mbabarira niwe wumva. Nuko rero hama akundanye n'umuganga araza akundana n'umuhigi. Ntaza aravana n'umwe wese. Voilà, ntibavanye. Ntibavana, ndafite nko akunda usanga umukobwa akundana n'abantu nka batatu. Kavuga ati jewe nzoprefera umuntu nzobona ko angiri amfitiye akamaro abari we tuzubakana. Okay. Bamaze gukundana nabo babiri arasimba akundana n'umurovyi. Urumva? Abo bantu bose ko ari batatu barakundana harahera igihe. Haheze igihe abona ko ibintu bimeze neza. Arava muhira kujya kuntu umuntu ava muhira agiye kuvoma. Urabona mu ntara za ruguru hari kuntu bagenda kuvoma akaja kuvoma ku ruzi canke Tanganyika canke ahandi hantu. Urumva ngaha hari Tanganyika nta muntu aja kuvoma yo mugabo ari mu ntara za ruguru umuntu araja kuvoma ku ruzi ku nzuzi ku ma rivière agiye atandukanye agiye kuvoma rero ingona ticaki ibiramucakiye mucakiye ubwo nyene wa muhigi yarari ngaho hafi umuhigi abayikubise icumu ayikubise icumu urumva ryari nkihiganwa niko novuga umuntu uze ati natanzwe umurovyi aca arirukanka asimbira mu mazi tuwokubesha fata wa mukobwa aramwogana aramukurayo bamushikanye ku nkengera y'uruzi ahageze basanga ingona bivanye naho yamufashe ameze nabi amazi yanyoye yari menshi bicibisaba yuko bamusimbana kwa muganga bamusimbanye kwa muganga byumvise ntokubesha aca ariruka aca aramuvura umukobwa bisarama arakira amera neza agarukana ubuzima neza cyane ivyo bigenze uko umudamu aheze iminsi aravuga ati nukuri jewe ibintu byashikiye byagenze uku ariko ndashaka impanuro aba bantu bose barangiriye neza aba bantu bose iciza nabonye kuri bo iyo nza kuba nkundana n'umuntu umwe hari igihe nari kuba nkundana n'umuhigi urumva akayitera gusa nkacamera mu mazi mugabo bose barangiriye akamaro baramfashije kuko narakize ubumeze neza kubera nakundanye nabo sari batatu none ariko aravuga nti jewe nimushire kuri plateau none nkundane jewe ngire mariage nande muri abo bose uko ari batatu haya abakobwa ngabo ko murageragezwa bariko babacokonora mu bwenge bagire barabe byukura urukundo rwami rugero yego sindimo Cynthia ubyumva gute byo kunda byumva umva ko yakundanye n'abahungu batatu eske mwabo bahungu batatu uwo muhigi yarimwo umuhigi umuganga n'umurovyi okay je mvumengo ko uwo muhigi niwe yamutabaye niwe yarokoye ubugingo bwiwe kuko iyo ataba hafi ngone ari kumurya kamumara mvumengo yokunda uwo nyene uwo muhigi hama kabari we bagirana mariage kuko hajya ubanza kuraba umuntu yakoze akamaro kanini ego bose baramukunze kandi bose baramufashije ariko hari wakoze ikindi kintu kiruta icya babandi niyo mpamvu yo kwemera uwo muhigi bagakundana hama bandikishe bagire mariage babane n'uwo muhigi urakoze cyane sente uyu munsi muza kumva amajambo make mu kiganiro good morning ariko ndazi nibiza gutelefona araza ko dukire umuntu aza gutelefona aza kuvuga ni jewe iyo aza kuba ari jewe mwaradada mu muriko muratumviriza abakobwa muriko muratumviriza nimuvuge ni jewe nakundana na runaka ce nigira kwa Ahmed yo ni sawa baneta gatugire hari bagutubwire wewe bashikura yuko yamviriza n'abandi yari CD yubahiriza ego twumviriza reka twabati karagaciyemo ego twifataniye mu nda muri Black FM icyo yo sije yacu byukuri irakomeye
bo mu bisanzwe reka tumaze dutange nk'impanuro ku badada bo bafise iyo ngeso iyo ngeso yo kuvomera zose nawe uzokwama hageze rero mu bihe nk'ivyo urabona ko baca babura aho bahagarara bose bahangiriye neza umva aciye abura aho ahagarara bo ku bwanje yaba umuhigi yarakoze igikorwa mbere yaba n'umurobyi nawe nyene none iyo umuhigi yayirasa kuba atarazi kukoga akaca amurekerayo kuko ataciye abakozi ubwanjye numva umengo ntaciye abakozi umurobyi nawe kubera yuko kumbure atabundi buhinga burebure bwo kuvura yari afise bose barabaye mamagiriranire kubw'ivyo rero jewe kubwanjye ntiyoraba ivyo bamukoreye ahubwo yoraba ati mbega vy'ukuri jewe ubwanje mpita urukundo rwanje rumpitira mwonde nyamba rero abona muri abo batatu akabona by'ukuri ati uwo by'ukuri numva umutima wanje uprefera numva ariwe yoraba ataravye ivyo bamukoreye kuko mu rukundo by'ukuri igihe umuntu wese akunzwe ibintu byose yama umuntu afise umukunda yama afise ubwigoro budasanzwe yumva yoshaka gukorera uwo bakundanye rero ntiyoraba ngo naka yakoze ukunaka oya bose barakoze swat namba abo bantu rero nuko ntabagije bashira none abo bantu bari bazinanye by'ukuri ko bose uwo mukobwa abakunda yego Vanessa ntabyo bari bazi wowe umukobwa navuga ni je narinda bakunze bose uko ari batatu bo ntabyo bari bazi yego ni kuvuga wewe uri umukobwa wokora iki umukobwa wewe wokora iki utarenze guca adwati agosha umukobwa wewe wokora iki je ndi umukobwa muri abo bose kugira ngo siniteranye nurabamwo uwo umutima wanje uprefera erega nyene n'ubundi bose wewe rero ukeneye kumenya umuganga n'umurovyi umurovyi umuganga n'umuhigi voila uhitamo igikorwa ciza bose bakoze bara bose babaye magiriranire kugira ngo simbabaze umwe cyangwa ngo nezeze uwundi bose nobaheba arondera mushasha ariko abo bose bakaca baguma ari abagenzi bashika ku baratambikije tushiramo akandi yashashamo akandi umaze kuba wenyine muri batatu umwe wenyine n'ingorane batatu no bagira gute sibyo sinzi twakorewe ibyiza n'abantu benshi rero cyuvuga ati kugira nshimire unye yankoreye iciza reka twimarye nibaze yuko ugize rere utofuna nezerewe mu buzima kandi uwo mukobwa nawe nyene nareke kutugorera ubwenge areke kutugorera ubwenge nta muntu akundana n'abantu batatu ngo bose urabakunda nibikunda aje afise mwo wakundamwe aramufise nta mukobwa akundana n'abantu batatu swati umwe abari uw'imishatsi uwundi nawe abari uwo impuzu arivashe zasohotse uwundi nawe abari uwo ku mutima umukobwa nazo kubesha bakundana n'abantu batatu ni kuvuga ubwo n'ubwaho nyene uko nuguta ubuntu wamaze kundana n'abantu batatu ngo umwe azonsova azogirana kundana n'umwe ari gupfa urukundo ni arikira par exemple yaza kuba kundana n'umwe muri abo yari kumufasha iki muri ivyo bintu kazimana bapfiriye mu rukundo firiye mu rukundo none kira kujya ngo tuye ndi mu rukundo wewe turirimbo gahone twabakira nibo bari bazi urukundo ugize ndirimbo vraiment ngo ahuja hose nanje nzohagera naho uzofashe tuzojana njenje kumfuta ku mutima ntibirimo uwo mudada rero problema ni serious ariko akumera problema ni serious yo mudada kuko gukundana n'abatibe batatu okay cufata rero ubu haragize yuko widesida kuko ndabizi neza abahungu batatu ntibabakunda bose hageze aho widesida werekane wa wundi ukunda fata rero wowe uryama mu ijoro wiyumvire wa wundi w'imishatsi umukuremo ucukuramo wa wundi w'amarivage n'isakoshi zasohotse amuzigarana wa wundi wo ku mutima nivyo namuhanura kuko abakunda bose basinzi umukobwa arakunda abahungu batatu ntigikunda iryo ni kosa ntibibaho ariko haba harimo babiri ariko arabenshi haba harimo umwe ujya umutima utera aryamye ujya tsibagira kwandikira message ujya anamubonye mu ikosa umutima usimba
ntabarimwo okay rero we yumvira ujya anye kandi je abo bangu nobagirisha inama urabazi gabashiri ndabagirisha inama bamuhebe bose ndabazi hi bamugisha seminaire rero cyo ndabegeranye bose ati umviriza ati mudaza ndari serious ati nimumve ko rero bakunzi ikiganiro good morning je vraiment je nuko ndavyumva je nibaza ko mudada yo kuyumvira umutima wiwe ati nkunda nde kuko hari uwigisheve ari wari baje ari wakarusha rero ari kiri urumva narabereye ujya ku mutima ujya umutima wiwe ubonye usimba apana kuraba ibikorwa bon nivyo ibikorwa umuntu arabikontako me tuge turaba ivyo aho umuntu yadukuye nk'umuntu yagucoreye nk'ubu 50,000 ushomereye cyangwa umuntu yagukuye kwa muganga akakurihira amahera y'ibitaro n'ikingo ca nimahia aho nayo ko ariyumvira kuri bonheur yiwe nayo ko ariyumvira kuri kazoza kiwe nayo ko ariyumvira kuri ariko arabubwo nyene ariko araraba imbere hiwe kuko ashobora kubakana numwe muri abo atamukunda nkuko we yibaza ngo aramukunda mugana namukunda nagende yimvire nta muntu akunda batatu mu bibeho ukunda umwe abasigaye nabo uri kuri profita yego kandi abajene bubu niko bameze none nk'ubu hagezeho umwe muri bo amurondera ati ndagukeneye umunsi runaka kugira ngo tuvugane ndakeneye cyo tuzovugana hama gace sanga babandi babiri nabo babihurijeko bose bamukeneye bose ndazi umudada yigeze kwigeza gucyosha aca bakina ikarata abazi gukina ikarata wewe bakina agapire cobo nacomotse umu 5 minutes nagiye ndazi umudada yigeze kugira gucyona urumva umutipe barahanya rendez-vous bon yarafise abantu babiri we ntiyarasitse kuri batatu yo we yarexagere yarafise babiri umutipe amugira ati uri hehe ati jewe yaravuye ku ishuri ati jewe urumva mvuye ku ishuri turi kumwe n'abagenzi banje ati ndaje agira hashike undi acara telefone uri hehe ndaha numva ntiyarazi umuntu uwuza uwariwe uko bose ntibamubye nta numwe yamubwiye ngo ndaje baramaje turi hehe bose arababwira hari hewe bahahuriye yari mu modoka nyene urabona ikimodoka nyene kimwe c'amafime niki uwo yari mu modoka yiwe yari wa wundi aprofita uwakunda azabona nawe arashitse n'imodoka yamaze kwinjira yayindi y'amafimwe ati aha ndabikore bamaze kumanura intebe aramanura intebe yose kugira wowe namubone telefone gasona urabona telefone y'umuntu ko soneri wumva hiri kuri soneri agaca kupa yavuze ati jewe ndihanye nkazosubira kugira batibe babiri ntibizosubira rero je n'abantu abakobwa vraiment gira umwe arakwiye none ushaka iki ese mbiki no bashaka nayo amaprofi nyene ngo umwandobe undi ayirene erega ico nikigwa cy'ubuzima ngo ngire urasa ikiriko kiraminasa ngire n'undoba amangire n'umvura shana uronka byose kandi karite zose ntushaka kuzironka mu muntu umwe rero wori kontata n'uyu umwe mugakundana byasugaheba cyokabira hanze cyane je ko mbona kandi yo mahoro baje nako kumuvuga ngo barambona message ufuta sitope wowe finzira ufise message igihumbi izitano zuriya n'izindi zitano zuriya urumva wowe nyene uri kuri canga nabahinga ngo uravuga abo je nzogenda bampa amanote from ndabyandike kwigita ndabona ko dera amasirabizi hama we ntwatubariye nane jewe mvuga rimwe jewe nakundane n'umuganga none sinababwiye ko gukundana n'abantu adafise amafaranga ari bibi buja he amafaranga ntabwo yubaka oya ujya anye urisi bashiri yavuze ngo nimba amafaranga atubaka uri kwisurondera oya umbiriza bashiri cyangwa uri mu rukundo urondera uri mu rukundo ubwira ukundane n'uwo muzokubakana nimwubakana ntimuronka amafaranga uzobabara urashobora gukunda umuhungu afite amafaranga mugakundana akanagushira no mu rugo nikibuza ko ashobora kuguta akaja guhiga uwundi akaguhaga no kuguhaga neza cyane kandi nawe nta mahoro uronka ariko nta vyera ngo de ibyo dusanzwe tubizi ico ne gikunda mu gihe atavyera ngo de rero vyanke basi uri mu uri kwikinga muri plaza nakundane n'umuganga bundi bihereye abandi ababwire ntimwarakoze cyane wewe wibaza ko baganga bafise amafaranga kubera iki hajya abarovyi wora zindagara zabone cyangwa kwitanganya gawe ubuhuzu oya zikujya umukeke wewe misi yose mve nawe nyumvira none umukeke umuntu amafaranga ntubumuzanira amana wahaba wiga afise amafaranga aragutera ndavuga ariko
ufise amafaranga aragutelefona wowe uri umurovyi nzanira indagara ngaha Umvise nzanira umukeke amafaranga si vyose bashiri amafaranga ntiyubaka Ehe. bashiri nubwo uvuga ngo wewe naho byogenda gute umukobwa akagucamwe afise amafaranga afise irare cyangwa mukura umukobwa wikora no muregeza rero ogirane reka uraza amafaranga icari burya amafaranga uraba urukundo ntiruraba ngo ni amafaranga canke niki urukundo ni ikindi kintu kidasobanutse ni ukuvuga umuhungu nka jewe ukuranda rwanje komportema ziwanje ko nubatse kuva mu buto bwanje sinigeze nkurikirana ngo nkunze umuhungu afite amafaranga waravy'ikisinzi waravye bwiza rero bashirika reka twumvirize waravye apana ubwiza waravy'ikisinzi ni ikintu kikuzamwo muri wewe kudofudo ukumva nyene uramukunze n'ahandi uravye ngo uravye amafaranga arahera ni ibintu bidasobanutse nyene ariko ushobora kuja kuwo ati amafaranga afite ugasanga murabironderanye murarose amafaranga neza cane nuko bimeze ugiye kuwuyafise naho kuwuyafise ukunze uwuyafise ni sawa ni bless juu ya bless ya bashiri worashusha ugiye kuwuyafise ni sawa mugabo ugiye no ukunze uwuyafise ni sawa ukunze utayafise ni sawa shini imbere priorité n'urukundo kuko urukundo rusiporta vyose ushobora kugenda kuyafise mugabo ugasanga musiporte ingeso ziwe imyitwarire yiwe imvugo yiwe cyangwa ukuntu agutreta mu bantu uretse kubatrete nk'umwamikazi ni ibintu vya grave yego rero bashiri yavuze ngaha anye ngo raba uvize amafaranga n'uwo muganga hama Cynthia nawe ati jewe nohera kuri uyu yatanguye kunsova umuhigi hama mbe Vanessa sinibuka nawe yarahagaze yavuze navuze nti byo kubwanje bose bamukoreye iciza bose nabahebe arondera abagenzi biwe nyene babagenzi nyene bo kuza baramufsova babo arondera urundi wo ku mutima w'urukundo by'ukuri yifuza ko urakoze cyane Vanessa nawe avuga ati ahubwo abo batatu rondera wa kane kuko abonye bose baragusovye wowe urucaguramwe ati bazokwame ngaho bariko baragusova amaturonko wa kane rero turabashimiye ikiganiro cyari good morning abari kuri Facebook ya YouTube na Instagram wandika gusa Black Media ukibona ibiganiro byose togeye ko tubakunda cyane